wose n'umwongere wacu. Ndashima Imana kuba yarankijije nari ngwaye igitero cy'umutima. Umutima warasimbagurika cyane, ndagenda kwa muganga barambwira ngo nta kibazo ufise. Ariko maze gushika imbere y'umwongere arambwira ati wewe ndabona ugwaye igitero cy'umutima. Rero barasengeye ndakira ubu meze neza. Hama ikindi shima Imana yaratanze kugira iyerekwa. Jewe narakoresha umutahe w'ibihumbi 50 ariko wose ugahera, nabona amahera n'inyungu cyangwa umutahe wose ukagenda. Ariko cafata ingingo yo gukoresha 20,000. Ndavuga ati Imana ya 20,000 yatanze iyerekwa ryo gukora ikintu cyose. Ndagiye kuyaranguza ambera umugisha. Ayo mahera 20,000 yaranyungukiye, ubu ndashobora kubona 100 mbitse bivuye muri ayo mahera 20,000 mu mpera amashimana. Amen. Ikindi shima Imana, naravuze ati Imana ndashaka unkorera igitangaza muri nondwe. Imana yarankoreye igitangaza candonka telefone atayonguze mu mpera amashimana. Amen. Ashimana mu mpera amashini n'umuvyeyi wacu n'abasenzi bari ngaha bose. Jewe Imana n'ukuri ivyo Satani yari yaranyaze ndiko ndabibona kuva aho ninjiriye ngaha. Satani yari yaranyaze umwana w'umukobwa. Umwana w'umukobwa hari haheze imyaka 2 tutavugana, nkagumana gahinda. Harageze naho ndamusengera nkabona nibikunda, nkavuga Mana ubu rero ndamusize mu maboko yiwawe, ukabubona yuko ari uwiwanje uzomunsubiza. Nukuri Imana yarabinkoreye umwana mu ryari hirya yejo, kandi ndashimiye n'umusenzi wo ngaha dusengana w'umusore. Jewe nari naragerageje mu buryo bwose uwo mwana ndamukwegera ngaha biranka, mugabo vyatuma nuko nanje nkeka ntari bwagira ishusho nziza ku Mana, ndavyibaza sinari bwabohoke. Mugo umukozi w'umusenzi yaramugondamije aramuzana ngaha, aramwitangira nk'uko jewe namuvyaye yamvuye mu nda ntamwitangiye. Yaramwitangiye aramusengera, umwana ivyari bimuriko vyose biragenda birahanagurika. Nukuri Satani yari yaranyaze ivyanje vyose, Satani yari yaranyaze urugo yo ntinjira ngaha. Je sinari gupfa nubatse cyane, yanyaga abana bamwe barasanzara. Nukuri ndabishimira Imana yo muri Epantasi. Imana nsenga naravuze Mana ukwezi k'umunani kurageze, nahagaze imbere y'ubwoko bwawe namamaze ibyiza byawe. Nukuri ndakwiginze ukwezi k'umunani niguhere nahagaze imbere y'ubwoko bwawe bw'ishengero ndakuvugire. Nukuri umwana ryari yaraje hari mwijoro, numva avuze ngo hodi, ndamuha karibu. Ndavuga we kujiza isahani ibiki, ahubwo atangura kuvuga mama numva nkumbuye indyo utetse, ndakumbuye indyo utetse cyane. Amosozi ubwo nyene nukuri sinarize, navuze Mana ukora ibikomeye. Mana nzindukira imbere ijoro n'umurango, nkemera uwo mwana yari yarancafuje mu biryo bitandukanye, ibyo ntazi byose yarancafuje byari bikwiye. Hari hageze aho ntaca mu bantu. Nukuri ndashimira Imana yo mwijuru, ndashimira Imana yo muri Epantasi irikiransubiza ivyanje byose abarozi bari baranyaze. Imana ihabwa icubahiro. Mugabo rero muvyeyi wanje iyo nshinze nawe burya kugira amaguruke byangoye, hari terabwoba ryinshi, kandi iyo nshinze nawe keshi ndatera. Imva ngaho burya usengeye Mana ndamusengeye, mugirire neza, imbabazi zawe zibane nawe, amahoro yawe abane nawe. Turahagaritse ubushobozi bw'ibitero n'ibisigo, turahagaritse ubushobozi bwose bw'amapepu n'imiyaga mibi. Turaremye intahe ibitangaza n'ibimenyetso bigaragare kuri we. Abazimu ntibamukurikire kubera aramenya amabanga ya Shetani, mu izina rya Yesu, amen. Amen. Shengero ry'Imana ndabasabye mu mpera amashimana. Mu gikorane yasenga yaravuze ati hariho umuntu batwaye ifoto abarozi none igiye kugaruka. Ndumva ati ngira ngo ni jewe. Nukuri kugeza ico gihe narabonye impinduka. Kandi ikindi ca kabiri kwa gatanu naragiye ndira niko ndamesa hanze, nkaba nasize telefoni mu cumba. Za numva telefoni irasonye, ca ndinjira kuyitora. Ngiye kuyitora nca mbona imbeba ivuye muri dushe.
mpagaze gutya nca imbere gutya nshaka kuyihonyora mpindukiye gutya ku idirisha ry'idushe nza mbona imbeba yindi ihagaze ntoya yayo ihagaze ndahagara ndayikanga iranka kugenda ndashingura igiti cy'umusegetera ku gitanda ndagenda ngo ndayikubite ndayikubise ntiyanirutse irakata bukebuke ishirigira jewe ndavugana n'umuntu kuri iyo telefoni ndaheza ndagenda mu kindi cumba gutora impuzu sohokana kumesa ngiye nshitse hanze nasohotse impande y'ibasa ngire nshire y'impuzu gutya nza numva ikintu kinsimbiye kaho kinkambije imitsi ngaho ikaza kiraniga gutya ndakunkumura ukuboko ngira ndatamba ndumwe atawumfasha ama sinzi hahera nk'iminota ishika 3 ndavuga ati n'izina rya Yesu ndaraba gutya nza mbona nimbeba inyumiyeko yamfashe gutya imbeba irumirako ndakunkumura ukuboko nkumva ukuboko kurananiwe kurarushe ndayiraba nza mbona irakorotse ikica hagati y'inzu kiragenda ndashimira Imana nta musonga n'umwe nagize nta hantu na hamwe yandiye yarangumije gusa ndumva ko ukuboko kunaniwe imitsi iranze ngaha abumvise intuze yanje nibashimye ukubita ikanka ugashusha ikanka ukakora ibintu byose bikanka hanyuma ikagusimbira ko ikumira ku kuboko yewe yaho n'abazimu ariko bariboma ku munyamasengesho n'umuzinduka muri burakeye abo nababwiye ngo isengesho rirarema umva imbeba umva umurozi ingena aca mu mbeba ni igitangaza gikomeye cyane yego ejo bundi hari umuntu yambariye yari afise yari karatwara imodoka ari mu modoka imbere azabona imbeba imwe musimbiye ku mutwe iyindi simbira mu mugongo iyindi simbira ku nda izindi zinyurangana mu maguru mu modoka mwumva zari imbeba zisanzwe mu modoka yabaye umunyamasengesho arakubita abazima ararondera iyo zinyikiye mu modoka nyene pi apana imbeba 5 nkingi zishika 10 mu modoka imbere kandi ari imbere yicaye wenyene yihungura ya mu mutwe kunda mu mugongo mu maguru hejuru kuri vora zizunguruka umva zitameze nk'iyo yamusimbiye ko none ariko umuntu asenga arakomeye cyane